Twongeye kuramutsa abakunzi bacu mudukurikirana kuri LAHAI-ROI TV. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo kandi nizera ko mwese muri amahoro. Rero uyu mwanya nk'uko twama tubikora nari ngomba tugira ngo twongere dusangire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yo kurisangira reka tuba dusenga Imana. Dusanga n'icyo turirimba n'indirimbo y'ijana 45. Mwami Yesu nyakubahwa uwera wa Isirayeli, twongeye kuza imbere yawe tuvuga ngo nuhabwe icubahiro kuko urera uragororotse kandi urahambaye. Ariko imbere ya byose dutangiye guca bugufi imbere yawe kubw'ivyaha byacu, kuko tuzi yuko tutiga tugoroka imbere yawe. Dusabye ngo amaraso yawe Yesu Kristo amwe avira igorogota ku musaraba yongera twoze adutunganye kugira ngo bikunde twemerwe nawe Mana, kuko ijambo ryawe ratubwira neza ngo amasengesho ndetse Mwami Mana ngo yuzuye ibyaha ngo nigisesema imbere yawe. None nyakubahwa isa na kano kanya twongeye guca bugufi kugira ngo bikunde Mwami Mana twemerwe nawe. Kandi nyakubahwa uhejeje kutweza reka udufute muri cya gitabo c'imanza utwandike mu gitabo c'ubugingo kugira ngo bikunde databuja ijambo ryawe rigira ikimazi muri twe kandi rigere ritwungura byinshi ndetse ryongere na tweze kandi twongere dutahure byo tutari tuzi mukunzi mwiza. Nero nyakubahwa kano kaya turaguhaye kaze ntaba twe tugaragare ko rugaragara muri twe. Reka Mwami Mana ducike umwironge nawe wivugire Mana ico wagombye gushikiriza abantu bawe kugira ngo Mwami Yesu nabo databuja kibashikire. Muhemu wawe yera acagende yumvishe buri muntu wese azokumva ijambo ryawe kugira ngo rigire ikimazi muri we kandi rihindure byinshi uzobukoze. Ibisigana cyane cyane ridushikane kugoroka kose kugira ngo wa munsi tuzokubone tuzotubane nawe mugabe bwo mu ijuru tuvuye muri iyi si imiruho y'imibabaro, isi naniza abagenzi, isi naniza abantu bawe muri no rugendo databuja. Reka rero data tubane natwe kandi kano kanya kose tugiye kumarana imbere yawe ntaba ari je ngaragara ko rugaragara muri nje. Imbaraga z'umwe zifatwe mbere mu izina rya Yesu Kristo, ariko izina ryawe rishigwe hejuru. Uzobukoze data, turagushimiye ko mbizo gusenga kwacu kandi kuri kumwe natwe duse twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Twongeye kuramutsa abakunzi bacu mudukurikirana kuri LAHAI-ROI TV, turabaramutsa cyane kandi twongera tubasaba imbabazi kuko tumaze iminsi tutaboneka kuko twari dufatiriwe. Ariko hamwe n'ivyo turashimana ko Imana yongeye kutugirira neza, tugongera tukagaruka kugira ngo abakunzi bacu twongere tuganire ijambo ry'Imana. None tugiye gusangira ijambo ry'Imana ryanditse muri Matayo igice ca 17. Turasoma umurongo umwe gusa, umurongo wa 21. Ariko imbere ya byose, imbere yo kusangira reka tubanze dusangire indirimbo iri mu ijana 45. Haravuga ngo reka turirimbane mu izina rya Yesu Kristo. Nibyiza kugukorera mukiza wanje, niryo shikanwa nshikanye riranezera, akira ubugingo bwanje n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde umubi. Mwami ico nifuza cane n'ukwera kwawe, nta kindi ngikunda atari kugukorera, akira ubugingo bwanje n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde umubi. Ngomba kugukorera nka za ntumwa zawe, ngukurikire mukiza mubahe gose, akira ubugingo bwanje n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde umubi.
singitinya umubabaro n'ibindi vyago, ni wewe kwizera kwanje n'ivyiza vyanje, akira ubugingo bwanje n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde umubi. Twese tuje imbere hamwe muri bwa bwiza, turirimba n'indirimbo twame tunesha, akira ubugingo bwanje n'ubwawe Yesu, kandi kubw'ubuntu bwawe undinde umubi. Yesu nashimwe cyane. Twongeye kubaramutsa cyane abakunzi bacu mudukurikirana kuri LAHAI-ROI TV, turabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tuje kurimba indirimbo itubwira ngo ni vyiza gukorera ngo mukiza we. Gukorera Imana nta gahombo, gukorera Imana harimwo byinshi tugira twungukiramwo, kandi gukorera Imana ni uburyo bwinshi butandukanye nkuko twese tuga tubimenya, tuga tubihabwa. Ariko uyu munsi siryo jambo ry'Imana tuba kuganiraho, ariko ijambo ry'Imana Imana asize ku mutima uyu munsi ubwo tuganire n'abakunzi bacu mudukurikirana. Ijambo ry'Imana rivuga mu kwisonzesha nyakuri, ndetse no kwisonzesha, akamaro ko kwisonzesha, akamaro ko gusenga wisonzesha, ico kunguranye no gusenga. Niko duce tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo, turasoma muri Matayo 17, turahera turasoma umurongo umwe wa 21. Haravuga ngo ariko benujya ntakugwamwo n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Ariko benujya ntakugwamwo n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Ego rero bene data, uno munsi tugiye kuganira mu gusenga gufatanya no kwisonzesha. Nkuko benshi usanga bikunda kutunanira, kandi benshi ugasanga ntibavyitaho, ariko gusenga gufatanya no kwisonzesha ni kimazi gikomeye cyane kuri korasenga. Kenshi iyo usenga wisonzesheje habamwe imbaraga zikomeye, harimo imbaraga zikomeye zituma zigwanya wa muntu ca kintu cakunaniye, kikagwanya na wa muntu wawe wa kera ari muri wewe. Rero hari inyigisho nyinshi zimaze imisi ndiko ndigisha, ariko sindaheza kuzitanga, ariko ndashariko ndazigerageza, kandi mumbabarire cyane kuko ariho cano ndazitanga ko iyo cano hari ukuntu yabaye nabi, rero bica bituma yuko nzonda yitanga hano. Rero bimwe byarafuditse, ariko nzorabaho nabikoreye ndabishireho muzoga mubibona cyane kuri cano. Rero kugira ngo tuganire uko umuntu wa kera akwiye kuva muri twe, nuko niyo bizana n'imizi bivaho, byose tuzoga tubiganira. Ariko uyu munsi nahawe ijambo ry'Imana rivuga ngo tukwiye kuganira mu gusenga no kwisonzesha. Kuko gusenga no kwisonzesha bigira ikimazi kuri wowe nyene uri kurabikora, kuko urabona ko umuntu ariho umuntu wa kera, ari wa Adamu wa kera, hakabamwo n'umuntu musha ari uvutse muri Kristo Yesu. Rero Adamu wa kera agwanya umuntu musha avutse muri Kristo Yesu. Kuko rero umuntu wa kera kugira ngo umugwanya aveho ntiba vyoroshe, ariko iyo bikorana no gusenga no kwisonzesha aratsindwa. Ariko igihe kenshi udasenga wisonzesheje bituma wa muntu Adamu aganza umushasha. Rero nuko ukwiye
umusha wavutse muri Kristo Yesu akwiye kuganza Adamu wa kera. Adamu wa kera rero ni umuntu wa kera, wewe ni wowe wa kera, wewe wa kera utarakizwa, wewe wa kera ukiri mu vyaha, muri vya bibi, wewe wa kera ukiganzwa na kameremere. Irya kameremere ranye tugomba gutsinda kugira ngo musha wo muri Kristo Yesu abari waganze wa kera. Ariko biri bihushane muri kino gihe, uwa kera ni waganze wa Kristo Yesu. Yesu dutabare cyane. Ariko dukwiye kuganza, musha ni wakwiye kuganza akaganza Adamu wa kera. Wewe wa kera, wewe wa kera ugitukana, wewe wa kera ukiboregwa, wewe wa kera ugisambana, wewe wa kera ukibesha, wewe wa kera uciba, wewe wa kera ugikora ibibi byinshi. Nuko Kristo Yesu yavukiye muri wewe akwiye kuganza wa kera. Rero bene data, ariko icyo tuzi neza nuko benshi uwa kera ari waganza umushasha. Rero mwene data, nimba ubona uwa kera akikuganza, urakwiye guhinduka gose. Niyo uyu munsi rero uri kurabwirwa kugira ngo uneshe kamere zizamuka muri wewe. Rero kugira ngo uzineshe nuko ukwiye gusenga wisonzesha, kuko iyo usenga wisonzesha ikamere zirapfa, ariko mpemu akaganza muri wewe, ari we mpemu yera ari muri wewe. Ariko iyo kamere akiri muri wewe, mpemu yera ntabwo ari muri wewe, aragenda akakuvamwo. Ibya vyamwa icyo ijambo ry'Imana neza ngo abanje muzobamenyera ku vyama bama. Ariko ico gihe ukiganzwa na kamere ntabwo ushobora kwama imbuto. Izo mbuto nabo zava kubera uganzwa na kamere. Rero muri ico gihe iyo usenga wisonzesheje, kujya gusenga wisonzesheje, ujya muntu wa kera acika intege, ariko mwema akaduga. Haleluya. Mwemu muri wewe akaduga, mwemu yera, ndetse umuntu musha yavutse muri Kristo Yesu akavomererwa. Iyo rero usenga wisonzesheje bituma mwemu yera yaguka muri wewe, kandi umuntu musha yavutse muri Kristo Yesu akavomererwa akagenda yaguka. Reka rero bene data dukomeze gusenga no kwisonzesha. Ho gusenga twisonzesheje bituma hari kamere zipfa, za kamere z'ubwibone, za kamere zo kwishira hejuru, za kamere z'inzigo n'ishari, ubwibone. Turabizi, turabisoma muri Abigalatiya 5 duhere ku 16 tuzoibona vyose uko bimeze. Tubone imikorere ya kamere, tubone ukiganzwa na kamere. Ubwo ijambo ry'Imana tubwira ngo abantu bakiganzwa na bene ivyo ngo nta bwami bw'Imana bazobona. Rero bene data, ukwiye kugwana, tugwane kugira ngo tugwanye kamere, tugwanye umuntu wa kera, kugira ngo umuntu wa kera ave muri twe, aribwo umuntu musha abari wagwira muri twe, kugira ngo bikunde ko twama vya vyamwa tuguba kwama, tukama muri mu ngo zacu, tukama turi mu kibano, tukama turi mu matorero dusengeramo, tukama turi mu buzi aho turi hose, kugira ngo bijya vyamwa uvyame, nuko kamere izo yaravuye muri wewe. Yesu dutabare cyane. Rero bene data, ijambo ryatubwira ngo gusenga ngo ariko bene ujya ntakugwamo, n'umudayimoni ni ujya mu dayimoni abafite kirashingiye ko nibajya bazimu, afite cyo bashingiye ko n'ibyo twinigisha tuma tuganiraho. Mwemu yaduhishuriye ukuntu kamere ziva mu miryango. Izo kamere ziva mu miryango n'amaraso yo mu bisokuru n'ibisokuruza by'imiryango yo tuvukamwo, bivaye n'ivyo bakora, baterekera ivyo bagenda bakora. Birya rero bivaye n'ukuntu iyo mico twakuriyemwo, ayo maraso agiye dutemberamwo, niyo dukwiye kwikuramwo. Tukikuramwo ari usanga
imiryango ifite ubwibone, ugasanga imiryango ifite ishavu, bafite inzigo, bafite ishari, bafite ibiki, kubera bya bindi batorezwamwo, bya bindi yabakorerwamwo, ya mihango bakoreramwo. Rero n'uburyo wa kera rero dukwiye kwirukana, nivyo dukwiye kwirukana. Ivyo rero ntibikurwamo n'ikindi atari gusenga no kwisonzesha. Bene data, muri kino gihe abantu ntibagisenga, niyo mpamvu ubona kenshi abantu bananirwa, muko kunanirwa usanga abantu benshi bavuga ngo Yesu yadupfiriye gota ku musaraba ngo vyose yabirangije. Yarabirangije, ariko ivyo yarangije ntabwo yarangije vya kera, ntabwo yatumye muri kino gihe duce twirara, ntitwe tugisenga, ntitwe tucihana, abantu bagakora ivyaha ngo yarangije bimwe bakora mu butamenya bwawe. Ariko uyu munsi wamaze gutara no kumenya, ekada niyo utakizwa neza, niyo utagwana ngo urwanye icaha, urwanye kuntu kamere yakuvamwo, nta juru uzobona mwene data. Reka rero uduhaguruke turwanye kamere, iyi kamere itubuza gutera imbere mu buryo bw'impwemu, iyi kamere itubuza gukizwa neza. Reka tuyigwanye kugira ngo bikunde duhagarare uko Imana igomba. Rero mwene data, iyo usenga wisonzesheje, umuntu wa kera arapfa, umuntu wa kera aracika intege, ariko umuntu musha akazamuka muri wewe. Reka rero duhagarare dushikamye kugira ngo twice wa muntu wa kera ari muri twebwe, wa muntu wo kudaca bugufi, wa muntu wa kera agutera uburakari, wa muntu wa kera atuma udakora ivy'Imana igomba. Reka duhagarare kugira ngo dukore ivy'Imana igomba. Reka uyu munsi nije nawe dukwiye tugahagarara igikorwa c'Imana, ugahagararira umurimo w'Imana, ugahagararira igikorwa c'Imana. Kuko muri kino gihe abakozi b'Imana bagenda bagwanywa mu buryo bwinshi butandukanye. Mw'ico gihe cyo kugwanywa ugasanga benshi bavuye mu gakiza, abantu benshi babivuyemwo, benshi bakibaza ngo baracahagaze kandi baraguye. Rero mwene data, ni wewe ukwiye guhaguruka ukagwanira umurimo w'Imana. Niyo utahaguruka ngo ugwanirire muri kino gihe kitoroshe, igihe kigoye, nico gituma indirimbo zaje kuririmba ngo ni vyiza kugukorera. Reka ukorera Imana ukiriho, ni wewe, nta kindi yakuremeye, ni ukuyikorera, ni ukuyihimbaza, ni ukugenda ukabwira abandi